Abo twumvise afite utubazo Dubai turavuga tuti ni byiza umuntu ahashitse ko atari umwe babiri umuntu ahashitse akaganira nabo kumbura arabe n'ingene yokemura bumwe mu utwo tubazo ntibabe nk'abatereranywe nk'uko abandi babigira. Nicyo cyatumye rero duhaguruka turava ngaha turekeza mu gihugu ca Dubai. Turashoboye kuganira n'abatari bake. Turabizi yuko umuntu wese arakenera kuja kwisumamwo, hariho abibwa kenshi, hariho abahendwa kenshi. Niki catumye mugenda muri ivyo bihugu vy'Abarabu mutuzaniye iki? Twakira umurundi n'umurundi kazi wari we wese yifuza kujya gukorera mu bihugu vy'Abarabu afise imyaka guhera ku 21 kuduga vyonye. Ntayo batarenza numve ko ndimwo. Nabaza ariko vuga ati gushika kuri iyi numve ko noba nkirimwo. Inkuru nziza rero muzaniye abasanzwe babitura babafasha. Hariho ibindi bihugu bishasha vyo bavyiyongeyeko canke ivyo bibazo vyari bihari kuri abo bari basanzwe bari mu gihugu ca Dubai vyakemutse kuri abo bariyo canke n'abandi bazojayo n'ibizogaruka canke bimeze gute? Dukeneye abakozi benshi, dukeneye abakobwa benshi, dukeneye abahungu benshi, rero banyaruke byihuta cyane. Nuvuga ngo ufise ikibazo c'amafaranga barakugurana, nuvuze ngo ufise ikibazo c'ukuri kure ya Bujumbura hariyo ama agence ari hafi yaho. Nuvuga ngo ufise ikibazo c'uko utabimenye twaje kubikumenyesha. Nuvuga ngo ufise ikibazo c'uko ngo ni saku nikiyiviriyeyo yavuye indani nyene mu Barawe kugira ngo ashobore kuza kuzaniya amakuru nyayo aguhumuriza kandi murabibona ntari wenyene yaherekejwe hinge mbanze nkenguruke tutase ton equipe. Iyi ni equipe yiwe basanzwe bakorana basanzwe bamufasha. Hi my people, how are you guys doing? Muraho mumeze neza, ni kuri Yaga Tech TV, ni Dada Darlikandi kumwe namwe. Bon, mwabonye ahantu ndi. Tada! Turi neza na neza mu Ngagara aho twishikiye mu kibanza. Muraza kubona vyinshi muri no rugendo tugiyemo, tugiye gutegera umuntu kuri aho. Uyo muntu ninde, tujanye nande, akora ibiki, you know, misi tubazanira ibintu ngira kamaro kandi tubazanira ibintu bikenewe. So ntumve kuri iyi video kugira ngo mushobore kubona neza na neza kuva mu Ngagara gushika kuri airport. Aha turi ni muri travel agency, bafasha abantu bikorwa bitandukanye. Abantu mumenyereye kuba scammed, babatwara mukaja gukora ivyo mutagiye gukora. Abantu muguma mwidoga ngo mubarabu nta kazi kariyo bakora ibitari ivyo, babazaniye inyishu. So guys, muri no video muraza kumenya vyinshi cyane kubijanye naho turi kuvyo tuje gukora kandi I know biraza kuba ingira kamaro kuri wewe ku muryango wawe usharingiye inkuru kugira ngo tujane kuri airport hamenya amakuru menshi. Nabwiye yuko uno munsi tujanye kuri airport. Mwabibonye mu mayimaso twagiye turabereka n'umunezero, hariho benshi baryohewe ndazi kumwe mwese mwamumenye fasha kugira cyaca mwumva mugatire kumwe n'undi nabwiye ko tuje kubazanira inyishu ko rero bafite ibibazo bitandukanye musanzwe mugenda gukora mu bahanga mukaguma mwidoga batwivye amahera n'ukuri tubazaniye inyishu. So mugishanda kuramutse cyane. Ego ni nkuri urakomeze neza makuru y'imisi myinshi ni nkuri turashimye. Waraduhevye waratakaje. Oya ndahari. Nufise muhamagara shehe nanje ndamuramutse. Shehe ndakuramutse. Skandalize ni salamu kubera kuvumba ipira. Assalamu alaikum. Urumva ndabizi nyene kubera kuvumba ipira ibintu byose mba narabimenye. Ngisha amakuru y'imisi myinshi uraho umeze neza mwatakaye. Bon twe turaho turashimira Imana kandi twatakaye. Turahari vraiment. Bo abafana bacu barazi ko tuzatakaye. Petere wewe ni utakibona ibikorwa byacu mugabo turahari. Uno musiga tuvugane nkawe nka brand ambassador wa travel agency yahe kwanza? Mufasha travel agency. Yes, ni travel agency. Vraiment narumvise amakuru yayo, ifise amakuru meza cyane. Hariho abari baragiriye ibibazo i Dubai mugabo ugasanga inyishu ziraje. Mbega tuvuze mufasha travel agency twokumva iki mu majambo make? Urumva ikintu mufasha ni ikirundi gitawutse. Urumva harimo ubufasha. Ego. Rero cyane twarabye nk'abantu bashaka kuja gukora ibikorwa hariya ariko bakaba bafise kumbure ibibazo bitandukanye. Urumva par exemple twebwe iwacu hari ukuntu umuntu ashaka kuvuga ati jewe uburyo bukwiye ntabwo mfise ashaka kuronka igice ibindi mugaraba ukuntu mushaka kubimfashamwe muri mufasha turamukorera. Amikindi nacu urumva ni ibyo nyene byo gukurikirana abakozi bacu iyo baba bagiye bagira ibibazo kuko abandi hari gusanga umuntu amaze gusavisha umuntu babiheze na communication nta twegeye babitandukanye. Turi muri kino gikorwa si business gusa mugabo bakaba barimo n'ubufasha indani. Twaje kuri airport kubakira Cher Inde
Sad Shesad tukaje kwakira Shesad aho yavuze ati jewe ibi bibazo baguma batubesha mimi najifikia kule eka nakiswahili nayo yakizungumza mimi najifikia kule acha yishikira hariya tuje kumubaza amakuru azaniye abantu barushe kuko iyo ukuze ukagira imyaka turabizi yuko umuntu wese arakenera kuja kwisumamwo hariho abibwa kenshi hariho abahendwa kenshi niki catumye mugenda muri ivyo bihugu vy'abarabu mutuzaniye iki ubwa mbere nyuma y'amezi nk'indwi aheze naraje ngaha mu Burundi nibwo twaciye dushiraho namufasha travel inyuma y'ico kiringo giheze turamaze kurungika abahungu batari bake n'abigeme batari bake nkuko benshi babibona ku mbuga ngurukana bumenyi ariko si cyo kiringo gusa tumaze dukora akazi ko gusafirisha bikoze imyaka ahubwo mvuga mufasha nayigiyemo hagiyemo ijya systeme kuza baragurana rero mu bantu tumaze kurungika arabo twumvise afite tubazo Dubai turavuga tuti ni byiza umuntu ahashitse ko atari umwe babiri umuntu ahashitse akaganira nabo kumbura arabe n'ingene yokemura bumwe mu utwo tubazo ntibabe nk'abatereranywe nk'uko abandi babigira nicyo cyatumye rero duhaguruka turava ngaha turekeza mu gihugu cya Dubai turashoboye kuganira n'abatari bake abo bitashobotse ko duhura twaganiriye ku matelefone kandi nizera ikintu cyose cyagenze neza n'akazi kandi kagiye kubandanya neza bana tunaibiwa sana hivi tunakwenda Dubai tunaibiwa mpaka mwisho wavuze ikintu cyo gufasha abantu mu gihe umuntu batafise ubwo buryo bukwiye mugashobora kumufasha mumufasha gute bisaba iki yo bitura abakuye imbere yuko tubabwira neza kugira ngo bashobore gutahura neza na neza ikijanye n'ubufasha cyatumye tunashiramo kari mufasha nuko igihe nje mu Burundi hari mu kwezi k'12 umwaka uheze twagize systeme yo kubaha gushobora gusafirisha umuntu nubwo tubafise amafaranga akaguranwa afise ingwati akayitanga akazana umwishingizi wiwe hanyuma akagenda akadusubiza uburyo bukebuke mbese novuga ko biri no mu byatumye duhaguruka kuko hari abantu bagiye bahura ibibazo bahuye navyo bamwe muri bo mu batoye ingurane hari umuntu yashe kugasanga ararenganije bivaye kumbure na company yamwakiriye idafise amategeko nyezina neza ya Dubai ikorera mu muco usanga bababwiye ko bazoriha ama ID bazoriha n'ibindi byankenerwa mu madokima mugabo bavuye no batwara bitunganije rero bigatuma badasubiza uburyo kugira ngo abandi batwituye kumbure batanze nusu bongerereze nabo kaca bituma bajya basigaye ino badashikirwa sinzi ko muri ko muranaho rero njo yatumye tuvuga uti reka tuhaguruke turabe ico kibazo cyabo kugira ngo gitunganywe bashikane umukopo bahawe n'abandi nabo barino bace bashikirwa ngaruka gato kandi kwa Mugisha twakumvise kuri brand ambassador wamufasha nicaye ikintu shatumye wumva kwifatanya n'ibi bikorwa icyambere n'ubwizigirwa mfitiye bwana Sadi kuko burya abantu baratandukanye ari abantu de nature usanga badafise ubwizigirwa rero ubwizigirwa bwa Sadi bwo bwatumye je mvuga nti reka nkorane nawe icyo ni cyambere amakigira kabiri naco icyanjoye muri mufasha travel agency nuko bobo iyo umuntu yatanze uburyo bwiwe hama agahabwa ikiringo iyo abonye ico kiringo kumbure bitakunze bobo bamusubiza utwiwe dukwiye ntibarinda gukwegana ntibarinda kuja ngo za beseri za hehe bamura kazima telefone ibibazo ni kuvuga bagendera mu buntu no seulement business ariko babishiramo n'ubumana ikintu cyakwimvuga ntireka ngure n'abana mu bantu musanzwe murungika mu vyahe bihugu mbega bagenda mu gihe kimukiringo kingana gute n'ibindi ni mu bihugu byose bifitaniye amasezerano n'u Burundi no kuvuga ibihugu biri mu muco byose hama duhana ikiringo cy'amezi 2 nivyo yavuze ati iyo byanse murasubizanya ko hari igihe umuntu ushobora guhana ikiringo ku mpamvu runaka gasanga bishitse ataratunganiriza turamuhamagara akaza kuri biro tukicara tukayaga iyo bishitse ariko ntibikunze gushika kenshi yaho hari ico kiringo umuntu ataratunganiriza nawe Mugisha ngaruke gato ku buzima sazo tukuzima nk'ukina amafilme ni ndavuga ko hari movement nini
y'ikuraso y'amafilm atandukanye agenda arasohoka ubu mbona n'ubuhinga buzgiye buherazwe dukina ngo n'amasezo ya mbere ya kabiri ariko iyo kenshi bavuze film novuga ndundi naco kinavuga ko kitabaho twumva gito hagakurikira mugisha mbega uri kurabona abandi bantu bariko baraca mu makanda yanyu abandi bantu bariko baraza bavuga no munsi bibaha murumva muvyishimiye mbega industry ya film ngaha mu Burundi irashigikiwe canke bimeze gute nukuri naho reka kubyishimira kuko deja warakoze ibintu ukaba umu influencer ugatuma mbere abandi babona yuko ari igikorwa gikunda ni ikintu cyiza cyane kuri twe kuko burya nta kintu kimwe gutamba wirorera utamba uri mu kibuga uri wenyene si ikintu cyiza ni ikintu kibishe gose rero maze kubona yuko havuse abandi n'abandi kandi muri abo benshi babavuse benshi batanga amatemo yaje bati 80% uno mugabo yaraduhaye inspiration idasanzwe kuri jewe n'ibintu byiteka cyane biranduhira cyane kandi industry ya filme urabona yuko biriko biraza boro biko biratera imbere singa bijya biye byashigiye twakina filme mugisha kuko deja ariho amafacilité menshi pour le moment abacteurs bako basinya amakontra n'amakampani atandukanye iri ni terambere kandi burya n'amafilme ashika kure gose gusumbya iyo myaka yacu aya ama platform abishikana kure umva turashimira muri kuri ntabwo tumaze gushikana ya tugaruka muri Mufasha Travel Agency mbega ni bande mufasha bose abaje bakabitura canke ni vya bindi bavuga ngo bamizirima murafashanya hagati yanyu navyo nyene murabira batukama ko mu Islamu twende yuko oya ntituraba amadini ntituraba n'ubwoko urabizi ko ivyo bintu twabirenze n'indongozi zacu ziguma ziduhimiriza kugwanya ibintu by'amoko kwari ukwihenda tabana rero n'ivy'amadini ntitubiraba tuba turi mu kazi twakira umurundi n'umurundi kazi wari we wese yifuza kujya gukorera mu bihugu by'abarabu afise imyaka guhera ku 21 kuduga vyonye ntayo batarenza numve ko ndimwo nabaza ariko vuga ati gushika kuri iyi numve ko noba nkirimwo oya byiza kenshi abo tukunze kuronkera ubuzi ndi gushaka ku myaka 45 maze kuvuga biba bigoye cyane ndacarimo segaje mike ya inkuru nziza rero muzaniye abasanzwe babitura babafasha hariho ibindi bihugu bishasha byo bavyiyongeye ko canke ivyo bibazo vyari bihari kuri abo bari basanzwe bari mu gihugu ca Dubai vyakemutse kuri abo bariyo canke nabandi bazojayo nibizogaruka canke bimeze gute bo twagerageje kugiranira amasezerano n'amakampani yari afise ivyo bibazo uko hari uburyo umuntu agenda ahuye n'umubosi wiwe akaba azoriha dokima n'ubundi buryo agenda atazoriha dokima zimufasha kuba hajyanye rero byose aho bizoca bibera inyungu canke inkuru nziza tubaha nuko bizotandukanira mu biciro uko vyahora ku mahera bahora bari office no kuvuga umuntu aje ubo azohabwa amahitamo maze eske ushaka uzogende hanyuma uzurihe ID canke urihe ibintu vya medical bagishika barapimwa canke ushaka ugende utazobiriha uvi n'ubihejeje uvuga ibiciro bizotandukana ico nico kibazo cyari intambamye hakuru mu bantu bafata ingendo naco twatoreye umuti hafi kandi ibindi bizoca bigenda neza tabana Brand Ambassador uwo bakeneye kwitura Mufasha Travel Agency yo bakura hehe yo bigenza gute bo Mufasha Travel Agency cyane iri nyuma yo kwa Sion hano bita kuri Otraco site kuri Otraco ubushise kuri Mufasha Travel Agency nimero zacu turaza kuzitanga turazishira muri kuri video kugira ngo abadukeneye bose batwiture mwumva amahoro ahantu honyine hari nyinshi nyayo nzima muri Mufasha Travel Agency kandi bishasha byaje dukeneye abakozi benshi dukeneye abakobwa benshi dukeneye abahungu benshi rero banyaruke byihuta cyane mwabonye tuvuye kumutora kuri aeroport amagence yayibagiye turafise amagence ruguru mu Muyinga na Cibitoke Ngozi na mbese no ngahe Gihanga inyuma gati gisagara namwe urumva nabari ruguru ntimirwa muramanuka nta kintu na kimwe Mufasha itabakoreye nuvuga ngo ufise ikibazo c'amafaranga barakugurana nuvuze ngo ufise ikibazo c'ukuri kure ya Bujumbura hariyo ama agence ari hafi yaho nuvuga ngo ufise ikibazo c'uko utabimenye
twaje kubikumenyesha nuvuga ngo ufite ikibazo cyuko ngo ni saku nikiyiviriyeyo yavuye indani yene mubara kugira ngo ashobore kuza kuzaniye amakuru nyayo aguhumuriza kandi murabibona ntari wenyene yaherekejwe hinge mbanze ndeke nkinguruke tutase son equipe iyi ni equipe yiwe basanzwe bakorana basanzwe bamufasha kandi abandi bake ari abandi basanzwe hariya ari abandi batarutse ukuntu baza kuko deje amaze kumva dufise abadepartement team ya Bujumbura gusa bana y'Ubujumbura gusa ubutumwa rero ku bantu bazakurikirana ino video ya Gateke mwubaha nk'indemesho mubazaniye ko arundi benshi bararushe no kwibigwa n'ivyo bivuye kuja kurondera akazi hanze ubutumwa mubazaniye n'ubwa je cyo nababwira abantu bahura n'izo ngorane twa tuzumva nk'amakuru iwacu arengana byiza bonyaragasa kuri Mufasha Travel Agency bagafasha bazohasanga abarundi bagenzi babo b'intore kandi bakunda abantu banitaho ibikorwa kubikurikirana naam tugaruke gato kwa Mugisha abagukumbuye abashaka gusubira kukubona bo kuronderera hebo gukura hehe ibikorwa byacu nibandike Mugisha Media ifise plus de 100k subscribers ko ari Mugisha Media zibiri ari imwe yundi ntazi iyo gwacure nifise abasubscribers benshi bajeyo ko bacu biriyo kandi amafilime mashasha arahari kandi menshi kandi meza ego ndagushimire cyane Mugisha murakoze cyane kandi na ya Gateke turabakunda cyane kandi turabakurikirana murakoze turabakurikirana cyane nimwe ma TV gato yiyubashe gato kandi afise aba professionnel bazi kubaza ibibazo neza bari bahezagire cyane she turagushimiye cyane asante sana bari bahezagire cyane mwakoze cyane nabwiye ko ndabazaniye inkuru nziza mugabo reka mwe tubasezere ngatwe tunaenda kufinya pilau manake si hakuna mambo ya hivyo mugabe ntavyo tubereka kubera muri Mufasha hariyo vyose turajya turanywa vyose birimo rero twe badutumiye kujya jana kagaga oji mwebwe mugabo nimuza ariko mugira subscribe hama turabaha contact we wifuza kugenda gukora mu bihugu vy'abarabu ufise kibazo c'amafaranga Mufasha Travel Agency kuzaniye inyishu kugira ushobore kuja gukorerayo uri umusore uri umukobwa kuva ku myaka 20 ushaka kuri 45 urashobora kubitura aho bakorera ni neza na neza inyuma y'isoko kwa Sioni ushaka ku muryango wawe turakuravye imbere ubona etage biranditse ko Mufasha Travel Agency kugira ngo ushobore kumenya byinshi urashobora kwandika kuri zo nimero tuza kubaha hama mubandanye mugira subscribe kuri ya Gateke TV yari Dada Darli inyuma rikagaga oji ciao bye bye